Mwiriwe mwakeye kazina banyitwa Nijimbere Diodone. Karibu kuri Ukuri kwanone Partage. No musi tuza kuyaga ndiko ndatambuka. Sinabatevya akajambo tugomba ko twoyagako nakajambo gato kavuga ngo atirega guhangayika n'ivyejo. Rero uri umuntu mushasha ari bwa mbere ubonye iyi video, cyo ndogomba ko twokora mu aka kanya twese ni gushima Imana. Gushima Imana ko wavyuce bwa mbere na mbere, ko kiriho bwa mbere na mbere, kandi umwaka ugomba guhera. Shima yuko yakugejeje mu ibi bihe. Rero mushasha shima, ntiwibagire kandi kugira subscribe, comment, like. Tari bwa mbere naho shima kandi wandike ni muri comment. Niba gushima Imana si ibintu bigoye. Video yuno musi nako kajambo ngomba ko twoyagako. Nawe ntibagire kwandikagaho muri commentaire ivyitekerezo woba wagize kwi topic. Burya ubuzima buravye nabi usanga ari bwone buriko burakuyovya, ugasanga wibagiye n'ikintu nyamukuru mu buzima nkuko vyandicwe. Sinzi aho vyandicwe mugani ndaza hari ahantu havuga ngo ati burya ibintu byose biri kwisi, ibitungwa biki n'ibiki bitunzwe n'Imana nkuko natwe dutunzwe n'Imana. Urumva nti lukanga cyane kurondera ivyejo, ahubwo birondera ivyino munsi kandi birabaho. Rero nawe nanje twese ikintu gusa nyene ndagomba ko twomenya ni kumenya yuko dukwiye guhagarara gato tukimvira umwanya turimwo. Kuri kwanone mwaka kanya nyene twoba turimwo present. Haro usanga naho twoba turiko turatambuka, ugasanga turiko turatambuka mugani vyumviro vyacu biriko biraja kure y'uwo mwanya twoba turimwo mwako kanya. Rero nico gituma iyi topic yo kuvuga ngo ati reka guhangayikishwa n'ivyejo, tumenye yuko ivyino munsi mwaka kanya ari vyone dukwiye gushira imbere ya vyose, ari vyone dukwiye guha priority imbere ya vyose. Ejo ndakivuze kubera mu ibi bihe nyene tubayemo n'ibihe bigoye, usanga twese turiko turirukanga mu bintu bitandukanye, kandi ibyo bintu bitandukanye ego ni ibintu biduha akamaro, bitubeshaho, bigize ntimugana, ugasanga turiko turibagira aka kanya twarose twahawe ubu nyene. Rero burya rimwe na rimwe umuntu uri gufata akanya akaraba, kiyumvira, agashima kuba yashice ni mwaka kanya akaba ariho, kuba yashice ni mwaka kanya akaba ariko arahemuka, kuba yashice mwaka kanya nkuko je ndicaye nyene nkaba ndiko ndasama aka kazuba, kubera navyo ni ibintu byo gushima. Kubera akazoza aho iterambere ryejo ritangurira ku mwanya uba ufise mwaka kanya. Rero iyo wahura n'umuntu uwo ari we wese burya arafise affection siziko ariko nakivuga mu Gifaransa, mugana arafise affection ku bizohinduka ejo. Ngene umuramutsa, ngene umuvugisha, ngene wiyumva mwako kanya, urumva ibyo byose bifise akamaro kejo. Mugani bihera kuno mwanya uburimwe. Rero bihera kuno mwanya uburimwe, wiyumvire nawe uwo mwanya ino musi woburimwo n'ingene uri kura witwararika.
uriko uragenda gute ino munsi ubu nyene, uriko urakora iki ino munsi ubu nyene. Wumva ico uriko urakora mwako kanya ari ikintu uvuga ngo ati kizokumarira akamaro ejo. Wumva ivyo uriko uravuga ari ibintu uvuga ngo ati bizokumarira akamaro ejo. Wumva ikintu cyo cyo cyose wakira aho utokwakira kizokumarira akamaro ejo, kubera kahise nako wabayemo ino munsi kandi akazoza nako wabayemo ino munsi. Urumva itandukaniro riri hehe? Itandukaniro riri hehe? Riri ngaha nyene kuvyitekerezo wewe ufise mwako kanya, ngene uriko uratambuka mwako kanya, ngene wifashemwo mwako kanya ka none ubu nyene ino munsi, ngene ugenda ino munsi, kubera nivyo bizohindura kahise kawe kandi nivyo bizohindura akazoza kawe. Ese amajambo menshi ndaje kuvuga, gusa nako kajambo nawe urabe ngene wokifatamo, kubera kafise ibintu vyinshi gashobora kuvugako. Ngani ico ndavuze ko nico jewe nawe urashobora kwiyumvira ko ikintu woshobora kuvugako cari ico bijanye nako kabazo aho ako topic. Kubera kenshi nkuko wewe ubimenya nanje ndabizi, usanga turiko turirukira mu kazoza, turiko turirukira mu bintu tutazi yuko tuzobishikako, tukibagira mwako kanya aho akakanya tuba twarose guhindura ivyejo. Kila misi ushire imbere y'umwanya uba urimwo ino munsi. Ego ni ibintu bigoye gukurikirana, kubera burya twaba abantu turagoye, twibaza ngo ati tukemuye ivyejo ivyino munsi biba bikemuce. Ego birashoboka kemura ibintu vyejo kubera uzobishikako bikazokubera ivy'uwo mwanya, ivya none. Mugane ntitwibagire ivya none ko ari vyone bikemura n'ivyejo. Burya biragoye gusimba umuferege, gusimba ikinogo, naho umenya aho kiri utagishikiye. Umanza kugishikira ico kinogo hanyuma ukagisimba. Nawe umenya ngo kirya kinogo nzogicako ndogisimba kunuko, mugani mpaka ugishiceko nihone umenya ingene ushobora kugisimba. Ivyo bintu byose mvuze, gusa ako kantu kweri ndagomba ko wogafata ukagatwara, kubera nakantu katagoye kwibuka, ngira ngo kubera biragoye gusimba umuferege utarawushikira. Ka video karako ntiwibagire kubarungikira mugenzi wawe, ko nawe nyene arashobora kuvanamo akantu. Ntiwigumye ibintu, partage, share, like. Hanyuma tuzosubira kubonana niyo twabonana.